Umwana mwiza yarumara utugenegene mu majambo make kweri turahomvye mu minsi natwe duteje imbere kuko twari turose umusane mu magarama twere uko tubibona ntitwoba twiyumvira ko yoba ari malaria kuko umwana agwaye igihe gito cane. Ndabaramukije nitwa Joseline mba mu magarama kuja gatatu. Twaje ku rupfu rwa KACAMAN rubabaje nkamubwe nk'ababanyi mumaze kumva ko KACAMAN yitavye Imana mwavyifashe gute? Tubabaje cyane kuko KACAMAN yari umwana mwiza yarumara utugenegene mu majambo make kweri turahomvye mu minsi natwe duteje imbere kuko twari turose umusane mu magarama iwacu. Mwavumbuye gute nk'ababanyi ko KACAMAN afise impano yoshobora kumugeza kure? Twabona ukungene akina akadutumira mu biro tukagenda kweri ari umwana muto turavuga ati umwana niyirambire kweri. KACAMAN ko majambo yavuga canke yagira yishura amajambo y'umuntu akuze ni vyahora bishika bimwe na rimwe ugasanga ariko arakina n'abandi bana ko wamenga n'umuntu akuze. Yego yakina n'abandi bana n'abandi bana nyene vyarababaje cane kweri baravuga ati turabutse. Twumvise ko ari ikiza ca malaria ariko nturamenya neza ko ari vyo, ariko kubera twishikiye mu babanyi garashaka kuduha inkuru nziza yuko ari vyo canke atari vyo canke ari bimwe. Twere uko tubibona ntitwoba twiyumvira ko yoba ari malaria kuko umwana agwaye igihe gito cane. Umwana yagoye kwa Mungu hama baramujana kwa muganga baramugurira imiti y'umutwe avuga yuko babara mu mutwe hama kuwa mbere baramusubizayo umwana acapfira imbere y'abaganga.